bakundwa mwese bo muri Eglise Vivante de Jésus-Christ, Living Church of Jesus Christ, canke Vivante, isabukuru nziza. Isabukuru nziza cyane y'imyaka 31 iri shengero rikwije kuva aho ritangure gukorera mu gihugu cy'u Burundi rikaja muri Congo, ico gihe hitwa Zaire, mu Rwanda, Senegal. Aba Vivante akaba bakwiriye isi yose. Mu nkundire siyo ndabwiye nti joyeux anniversaire, happy anniversary, isabukuru nziza, sikukuu njema kuri mwese aba Vivante n'abakunda Vivante mwese, n'abunguruje bakaja mu yandi mashengero no mu bindi bihugu, ariko mwiyumva nk'aba Vivante, n'abahezagiwe na Vivante, n'abagaburiwe na Eglise Vivante. Imana ibahezagire cyane. Turakeje abo Imana yakoresheje mu gutangura iri shengero. Turabibuka naho batakiriho, cyane cyane umukozi w'Imana Pastor David Ndaruhutse n'umufasha wiwe. Turakeje abungere bose muri Eglise Vivante, nabo bubakanye, nabo bakorana bose, kuva ku mukuru gushika ku mutonyi. Aho muri hose, isabukuru nziza, umugisha kuri mwebwe mwese aho muherereye hose. Imana ibahezagire. Mwarakoze kuba bizigirwa, guhagarara neza mu bwami bw'Imana, mu kwizera, mu kugororoka, mu kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye. Imana ibahezagire. Mungundire kandi impa akanya mama Pastor wo twubakanye afashe kubakeza no kubifuriza isabukuru nziza no kuvuga ekiri ku mutima wiwe na Jean Chambandanya. Murakoze cyane. Kaze mami. Hallelujah. Isabukuru nziza aba Vivante, isabukuru nziza abakunzi ba Vivante, isabukuru nziza. Iyi myaka 31 ni imyaka yo gushimira Imana aho igikorwa cyavuye naho kigeze. Turashimira Imana ku byo yakoze byose byiza. Ego hari ibyo twaciyemo ntitwabifataho umwanya, kuko ibyiza Imana yagiye ikora ni byiza nyine, ni byiza. Haleluya. Hari ijambo ejo ryampezagiye numvaga nshaka gusangira namwe, riri mu Migani igice cya 4 umurongo wa 18, ngo ariko inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondo, ugenda urushiriza gukayangana gushitsa hakeye rwose. Haleluya. Amen. Ejo nariho ndarisoma numva riramezagiye ngo inzira y'abagororotsi. Muri iyi sabukuru ya Vivante ndabifurije abagororotsi ba Vivante ngo mugendere mu bugororotsi. Mu gihe tugezemo ni igihe cyo kugendera mu bugororotsi. Ngo ubugororotsi kuri 18 avuga ngo ariko inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abagororotsi ngo imeze nk'umuco wo mu gatondo. Bamwe bavuga mu gaturuturu, abandi bavuga mu gatondo, abandi bavuga mu museke, abandi bavuga mu gitondo kare, mu mutwenzi, izuba ritararasa. Ngo inzira z'abagororotsi zimeze nk'uko abagororotsi baragenda bagaca no mu bigoyi, bagaca no mu gihe ubona umwiza ukirimo, ibintu bitara. Ariko ijambo riravuga ngo inzira z'abagororotsi, ngo ariko inzira z'abagororotsi ngo zimeze nko mu gatondo. Ni ukuvuga ngo bugenda bucya. Haleluya. Vivante ndababwira ngo buri ko buracya, ngo kugeza bukeye rwose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ndababwira ngo buri ko buracya, aho amasezerano twabwiwe kuva iri shengero ritangura tugiye kuyabona shika. Twagiye tubona birimwo mu gitutu, tubibonera kure, ariko iri jambo ndiho ndarisoma numvise ngo buri ko buracya.
buri ko buraca kuri wowe byo uri kuracamo, buri ko buraca ku byo famiye yawe iri kuracamo. Ndakubwiye ngo buri ko buraca ngo rwose izuba rirarasa. Umwami Yesu abahezagire, umwami Yesu abaha isabukuru nziza, abahe kuba abagororotsi muri byose, muri byose. Ubugororotsi buza imbere y'ikintu cyose, kuko ukugororoka niko tuzambikwa ibitsibo tugeze mu ijuru. Umwami Yesu abamera umugisha kandi isabukuru nziza. Amen. Amen, amen, amen. Urakoze mami. Ku batabizi, ishengero rya Vivante ryatanguriye mu Burundi, ntiryaje riva hanze nk'ayandi yazava muri Amerika canke i Buraya. Niho ryavukiye, niho ryatanguriye, ryemewe gukora imbere y'amategeko ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi umwaka 1992. Ubu rero ni imyaka 31 ryujuje, imyaka y'ubwizigirwa bw'Imana, imyaka yo kugira neza kw'Imana. Naje ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 24 umurongo wa 32. Luka 24 umurongo wa 32. Vyoryoha ugasoma ico gice cose cyane cyane kuva ku murongo wa 13 kubandanya gushika uhejeje ivy'iyo nkuru y'ukuzuka kwa Yesu ari mu nzira ya Emausi n'abigishwa babiri. Ariko reka duhagare kuri ijambo. Umurongo wa 32 havuga ngo baravugana bati mbega imitima yacu ko yari kwiragurugumba aho yari ko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 33 havuga ngo ako kanya barikora basubira i Yerusalemu basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo. 34 kandi bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonwe na Simoni. 35 niho duhereza. Nabo babadondera vya bindi vyo mu nzira kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe c'isabukuru nkundira ndakware nti umutima usubire kugurugumba. Mu Vivante na wese mwene data uri mu mubiri wa Kristo, ivyo waciyemo vyose vyatumye umutima ubabara, ngo bari bababaye igihe Yesu yabegera, ngo bari bijiriwe, barafise ibibazo, barafise amakuru bumvise, hari ivyo bari bamazemo iminsi, bari babonye umwami wabo yicwa. Hari ibintu abavivante twabonye bibabaje vyatumye imitima ya benshi yijirirwa, bihebura, bibaza ati mbega bizosubira kumera gute. Ariko mpwemu yera yambare ngo ndakwere ngo umutima wawe urasubira kugurugumba. Imana ihabwa icubahiro. Niki catumye imitima yawe isubira kugurugumba? Ngo yarabajanye mu vyanditswe, aba bari vya Mose n'abavugishwa, yabasubije inyuma, yabari ivya kera. Abavivante n'abandi bayizi n'abandi bayijemo vuba baza amakuru bagushingira intahe. Wumva ingana iri shengero ryatanguye, wumva ingana Imana yakoze ibihambaye muri ryo n'ubu ikiri kwirakora. Mu kuvyumva hacakura ikindi gikurikira, guhishurirwa ngo ababarira ingene Kristo yarakwiye kubabazwa. Bamwe barumvise uvugishwa ingene tuzoca mu ngorane ariko tuzonesha. Hacazihishurirwa kuko ni ishengero ryavutse mu guhishurirwa mu buryo prophetique, mu buryo bw'ubuvugishwa. Rero iyo haje kwibutswa kuko ari bushozi mu ntahe, yaba ku giti cawe canke mu buryo rusange, iyo uri kurayagira n'umuntu ibintu vyabaye ucumengo uri kurabaho ca gihe vyariko biraba. Dawidi yarabariye abigihe ciwe bamubariye ngo Goliyati arakomeye, abwira umwami ati jewe hari ivyo nibuka, Imana ntabaye intambwe n'idubu. Ucumengo uriko usubijwe muri ca gihe. Nimusubize amaso inyuma murabe ibintu Imana yakoze, murabe ugutabagwa uhoraho yaduhaye, maze muronke ishurirwa. Iyo rero bigenze uko imitima iragurugumba. Oh haleluya. Imitima iragurugumba bivuye mu ijambo, wibutsa amajambo meza wagiye uraronka. Nabonye umuntu ashaka kuri statut amajambo meza twagiye turavuga
n'abandi baciye kwija bagiye baravuga ndayabona ndahezaga bavuga ngo hanyuma y'ivyaha iminsi mikuru avuga ngo ya mahembe yaravunaguye n'ibindi byinshi ngo bireke vyuzure Imana ihabwe icubahiro. Mwiyibutse ijambo nawe yabibukije ijambo nta kindi yabariye ngo yariko arabayagira ivyanditswe maze imitima yabo iragurugumba. Igica gikurikira niki? Iyi mitima igurugumvye muri Bibiliya z'icongereza ngo our hearts were on fire, mu gifaransa bavuga ngo noke buyone yabiragira. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya kinyarwanda bavuga ngo imitima yacu yari ikeye. Ndakwifurije kubwo kwibuka ijambo, kwibuka ibyo Imana yagukoreye, umutima wagurugumbe, hanyuma uve hasi usubire Yerusalemu. Mbere barese ubwo bavuga ngo gumana natwe burije, mu yandi majambo ntibari gushora no kubandanya, ntibari kuva no mu nzu, ariko kwera imitima yasuye kugurugumba bahishuriwe Kristo wariwe bacasubira Yerusalemu. Ndavuze ngo umutima wagurugumbe usubire gukora ico watinya gukora, uhaguruke ukora ico watinya gukora, ukwizera kwawe kuduge. Imana ihabwe icubahiro. Kuko igihe bari bijiriwe Yesu yarabaravye abana ngo mwambura bwenge mwe mutevye cyane kwizera. Hari ibintu abantu baciyemo imitima igasiba, ukwizera kukazima, ukwizera kukazimangana, kugakanya, ariko imitima yasuye kugurugumba bakora ibintu batinya gukora. Icambere basubiyeyo, icakabiri baramamaza ati nukuri umwami Yesu yazutse. Haleluya. Vivante intumbero nyamukuru nuguhindura amahanga yose abigishwa ba Yesu Kristo. Tubikora gute? Tubikora mu buryo butatu: kwamamaza ubwami bw'Imana, kwigisha ivy'ubwami bw'Imana, no kwerekana ivy'ubwami bw'Imana. Imana ibahezagire rero, mubandanye kwamamaza ubutumwa bwiza, mubandanye kwigisha mu maseminere, mu mashure, mu maserire, mu yaga ivy'ubwami bw'Imana, mu mashengero. Kwamamaza tuja ku mastade, tuca ku mateleviziyo, ku maradiyo, ku masoko, mwibarabara, mu mabisi n'ibindi nk'ivyo. Imana ishimwe kubw'igikorwa ciza kiko kirakogwa cyo kwamamaza ubutumwa bwiza mu mabisi n'ahandi hose. Kwigisha dufata abakenyi, twigana Yesu yaje yamamaza mu masinzi, mwihane ubwami bw'Imana burabegereye. Hanyuma afata abakenyi arabigisha, ku buryo umwe yamubaje ati mbega ni gute two duhishurira ngo mwe mwaha kumenya amabanga y'ubwami. Ca gatatu ni ukwerekana ubushobozi, ubuntu, urukundo by'ubwami bw'Imana mu kugaburira abashonje, mu kuvuza abagwayi, mu kubavura, mu kwitaho abari mu ngorane, mu gusengera abantu bakabona ubushobozi bw'Imana bakabaderivure, mu kugendera abari mu mabohero hirya no hino. Tukerekana ubwami bw'Imana, la proclamation du royaume, la formation du royaume et la démonstration du royaume de Dieu. Imana ibahezagire rero, isabukuru nziza mwese. Umwami abagire neza, umwami abarabe neza, abamurikishize mu nyonga hiwe, abagire neza, muba imbere ntimukabe abinyuma. Mubandanye kwerekana ukwizera, mubandanye gukora muri excellence, mubandanye kugendera mu nzira zo kugoroka nk'uko duheje kumva. Naho hari umwiza mw'isi, umuco, inzira y'abagororotsi ngo genda ica nk'agatondo. Namwe umuco ugenda warasira gushika wuzuye mu vyanyu no mu banyu. Mwarakoze cyane guhagarara neza, bakozi Imana muri Vivante, abapastori, abadiakoni, abaririmbyi, abasenzi, umuntu wese mu gace arimo. Mwarakoze guhagarara neza. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, iduhezagirane twese. Murakoze kudutega yompi, murakoze gusangira n'abandi ibi bihe byiza. Muragahezagire.